Imbere yo gutangura ikiganiro ndashaka mbanze mbwire abantu badukurikira ko itariki zine natangaje aya makuru avuga yuko turondeza uyu Hakizimana Dansire gushikisa Ego, umuryango wiwe utazi aha aherereye muri Arabia Saudite nyuma yo kurungikwayo n'ikigo bita Pafari cyo mu Kinindo. Hanyuma agezeyo uwo munsi nyine ntiyakoze akazi nk'uko ugira ubitubwire, yaciye agwara. Umubose we yavuze ko yaciye agwara, hanyuma ngo aca bujana ku gipolisi. Mwebwe nta makuru mufise, ngomba ndaguha umwanya utubwire neza uko vyagenze. Hanyuma inyuma yaho turaza kuraba iki kigo none camurungitse cakoze iki, canke umuntu iyo bishitse akagenda muri Arabia Saudite agahura n'ivyago nk'ibi agaca abura, mw'ico gihe bene we baca baheba, canke kino kigo kirafise ukuntu cabiganiriye na leta iyo umuntu bamurungitse muri Arabia Saudite baramukurikirana? Niba batamukurikirana navyo turaza kubiraba. Mbaze ndakubaza uko witwa. nitwa Kwizera Aline. Witwa Kwizera Aline. Aline, ibintu bimeze gute? Banza umbwire kwanza wowe uri Jenda muri Arabia Saudite. uri muri Arabia Saudite, sawa. Hanyuma uyu muntu ushaka ko utabariza turondeza mwabuze yitwa nde? Nitwa Hakizimana Dansire. Hakizimana Dansire. Yari yasafiriye ryari? Asafirishwa n'ikigo cya hehe? Ni uwa hehe? Ivyo nivyo dushaka hakuru kugira twari twumva umwirondoro wiwe. Hakizimana Dansire yari yasafiriye itariki 3/12/2025 asafirishijwe n'ikigo Pafari kiri aha mu Kinindo. Hakizimana Dansire avuka muri komine Nyabiraba ya kera, ubunye ni komine Rwibaga. Hanyuma byagenze gute amaze kugera muri Arabia Saudite itariki 3 z'ukwezi kwa 12? Ego, Hakizimana Dansire amaze gushika ino yuriye indege Rotuwa ashika itariki 4 z'ukwezi kwa 12. Amaze gushika umubosi wiwe yararungise umuntu aja kumutora ku kibuga cy'indege. Amaze gushika kumutora bagiye ari abantu babiri, umwe n'uwundi nyene uwo bari kumwe n'uwo Dansire. Baragenda bamaze gushika mu nzira, uwo bari kumwe umubosi we aramutora, hanyuma barabandanya ashikaho wa mubosi wa Hakizimana Dansire ari aramutora. Amaze kumutora aramujana. Bamaze kugenda bashitse mu nzira, Hakizimana Dansire atangura guhinduka, ariko barabandanya urugendo. Umubosi wiwe amucana ngo mu soko agiye kumugurira utwo afungura. Bahejeje barabandanya nyene baragenda kumuhana. Amaze gushika kumuhana niho byanka tangura nyene utubwe asaragurika ibintu nk'ivyo. Rero umubosi wiwe aciye abimenyesha ikigo camurungise ko bamurungikiye umuntu agwaye. Bimaze kugenda uko ku kigo barabitumenyesheje nk'umuryango, barandondeye barabimbwira, barambaza ati mwene wanyu ibi bintu byamufashe byahora bimufata? Je ndavuga ati ibi bintu ni bya mbere ndabimubonye. Barampaye akavideo ariko bakampaye muri 2 minutes. Ubu ntako ngifite abo bo kuri office niho baca bampa nimero z'uwo mubosi wiwe ngo nivugane n'uyu mubosi wiwe murundi. Naramurondeye aranyita baramvugisha. Amaze kumvugisha arambwira yuko Hakizimana Dansire yagwaye. Nawe nyene yarampaye akavideo. Amaze kumpa akavideo kari muri viniki anyereka ukuntu nyene vyagenze bimeze. Byari bimeze gute? Nyene bavuga ibintu bidasobanutse, yambaza izina rya Yesu, ibintu nk'ivyo onye nyene ubona ko yoba mu mutwe. Nyuma niko kumubaza aho hari Rosenye, ndamubaza ati none Hakizimana Dansire mwaba muri kumwe ubumpe tuvugane? Arambwira ati turi kumwe muri telefone tuvugane ndamubaze ukuntu vyamugendeye. Amaze kumuha telefone aho ndungise audio kugira ngo ndamubaze uko vyagenze. Nawe ndungikiye audio nk'iy'amasekonda 5 canke amasekonda 10.
umubosi we agaca amwaka telefone agaca amazi akambaza ngo akubwiye gute ngo akubwiye ko byagenze gute umubosi we ndamubwira ati hinga gato tuvugane numva ukuntu byamugendeye hama nawe ndakubwira tumaze kuvugana audio zitatu naho nyene zitarenga z'amasegonda ngaha arambwira yuko amaze gushika muri iyo nzu yabonye atanguye guhinduka biranka atamenya ukuntu vyamugendeye ndamubaza ati none baciye bagushira muri uwo mwanya ngo jewe ngo baciye bantwara ngo ahantu ngo banshira ahantu mu kaduga ngo iyo bija hose ngo buba bashaka ko notora ubwenge ngo kaduga ngo nyene ngo ndamara ngo nk'isaha irenga ngo ca ndakamenya ngo nakubise rero ababosi biwe uwo mubosi amwagiriza yuko yamenye imodoka y'abapolisi nagerageje kuvugisha uwo mubosi wenda mubwira ati none vyokunda yuko abandanya akazi hama iyo modoka umuntu ukazoca umukata umushahara kugira ngo abandanye akazi ngo ntigikunda ngo namaze kumushikiriza igipolisi ngo bazoca bamurungika mu Burundi basi kuva ico gihe rero dusubiye kumuvugisha ntibyakunze ko ataratwishura harageze aho nyene tumanza gutenyenya turabwira abo kuri ofisi ico bodufasha kugira ngo turabe ukuntu vyogenda nabo batubwira yuko bamwandikiye ariko yababwiye yuko ari mu minwe y'igipolisi umuvyeyi yaragiye ku kigo bagendayo nta nyishu bamuhaye ariko twafashe yuko ko baragashavu amaze gutaha rero bivanye n'ukuntu atanyisha ronse twe twagumye tubitwa nyene tubavugisha ndabavugisha bakavuga ngo bariko barabikurikirana ariko umuntu umubwiye ati nkurikirana iki kintu indwi igahera ataguhaye inyishu akavyibuka ari uko usubiye kumwibusa agaca avuga ati ngoma ndabikurikirana iyindi ndwi igahera ugasanga imisi iragenda nuko vyagenze kugira ngo imisi irindi ishikiye yose ko baguma batwizeza harageze mu nyuma aho nongera kurondera uwo mubosi wiwe kongera turavugana arambwira ati jewe haraciye amezi 3 tutari kumwe nawe narinzi yuko abapolisi narinzi ko baba baramurungise ndamubwira ati rero duhe nimero z'aho hantu wewe wamutanze kugira ngo tuvugane yarashoboye kumpa ubwoko bubiri bw'inimero ndazironderako barambwira yuko imwe yambwiye inimero imwe ndayirondeye ko bambwiye yuko atawubazi igira kabiri nitabwe n'umudamu arambwira ati urinde kwanza ndamubwira ndamwidondora ndamubwira uwo ndiwe arambwira ati wowe umuntu ntawenzi niko guca umuntu rero aza ngaho onye akavuga ati reka tabaze abiture kugira ngo mushobore kugira kudufasha babe yuko twoshobora kumva ahantu hari neza na neza twariyumviye mbese uwo mubosi we bamutanze ahandi bakaba bariko baramukoresha ariko naho nicokunda kuko mu gihe baba bariko baramukoresha ntiyari gushobora kubura umuntu amutiza telefone kugira ngo ashobore kuturonda tumenyeshe ndi ku kazi mugabo ntibimeze neza wiyumvire yuko abo bapolisi bamugumije aho onye bivanye n'iryo kosa yakoze yo kumena imodoka y'abandi ko baba bamugumije ngaho bamufunze baranka kumurungika base ku matara niyo mpamvu twari twabibwiye kugira ngo mudufashe kurondera twumve neza ahantu yo bari gushikiriza n'aka kanya murakoze cyane nibaza yuko ubu ari ikintu cyumvikana icyo uvuze yego ikigo ciwe cyamurungitse uvuga ko mwakituye siko uvuze yego ikigo cyamurungitse mwaracituye ariko ntacyo cyabafashije mwagiye kenshi nimba navyumvise neza nihenzura bimbwira uvuze ko mwagiye inshuro nyinshi bagiye inshuro nyinshi kuri cya kigo cyamurungitse mugabo atakintu bamufashije mu ya mbere asanga siho bari abo yarondera arataha ubugira kabiri yarasubiyeyo amashiseyo nta nyishu bashoboye kumuha ariko nje muzengeragaje kumubaza yaravuze ati koba karagashavu ukuntu nyene usanga bishise n'ibintu nk'ivyo rero twaciye tuguma tuvugana nabo kuri office twavugana ku telefone ndababaza ndababwira ati dufashe muturondeze natwe twiko tubaza bakaguma nyene batwizeza ibintu none bari gushavura mu by'ukuri umuntu wumva yageze agashasara
ivyoba vyose yasaze niyo wogira ishavu wogira aho ugarukiriza ari ibintu vyabaye kubera kumva ko siwe yabigize nawe yasaze nyene kuko niko bimeze yarahabutse ko vyagenze navyo tuzi ko atabikwiye none wewe kugira ngo bigende uko onye yavuze je sinzi ukuntu vyagenze ariko nabo nyene yarasavye imbabazi kandi nabo kuri ofisi narumvise yuko yoba yarabavugishije aravuga ati je n'ukuri ndasavye imbabazi ivyanshikiye ntavyo nzi ariko bumeze neza nuja ku kazi nta kibazo ariko urumva umubosi we nawe ntiyabikunze aha Mariya kutabikunda rero agaca amutransfera mu gipolisi gushikiriza iyi saha n'aka kanya rero makuru nuko yameze. Okay, ubwo rero ikintu kihari ngaha twebwe ikintu kihari twe ngaha dusaba yuko Pafari ibwirizwa kugira icyo ikoze aha nta bindi byo kuvuga ngo ikigo cyamurungitseyo aha nicyo twe twishyuza kuko urumva nimba ari ishavu bagize kubera ko baciye bahombye amafaranga barungitse umuntu ntakore ngo baronke amahera ibi birumvikana ntibabura ishavu birumvikana agashavu ntikobura mugabo sindi ishavu mudufashe kurondeza twumva umuntu ahantu ari uko bimeze uyu bazomuzana ntavyo kuvuga ngo hari byo kwinginga rega ntavyo kubinginga gose kubinginga babwiza byibuze kumuzana barashobora no gutanga amakuru bakavuga gusa ahari kandi bino ntibigoye wanashaka arindira ndaguhaye iminsi 2 nzobona kubwinda guhaye amakuru kuko kino kigo kibwirizwa kubikora kandi mu kubikora si ibintu byahatari nta n'amafaranga batanga bano baravugana n'iki kigo cyo muri Arabia Saudite ikigo cya kigo cyamugurishije kujya mugabo acavugana na cya kigo kikavugana n'igipolisi aho yamujanye ku gipolisi bagaca batanga amakuru meza bakatanga nko kuri ambasade canke kuri cya kigo amakuru atari ku ivumbi nahari inyinshi gaciboneka imeze neza hanyuma rero kiba gisigaye nimba ari umuntu ari mu butungane ntituba tumushaka ngo ari mu matohoza ngo tuze kwinjira igipolisi mugabo tuba tuzi ngo ari mu gipolisi yarakatiwe yagirizwa ibi canke aracariho amatohoza canke yajanywe muri sakana arindiriye kugira ngo zatahe ibi bibwiza kumenyekana neza kandi we bindekereje ndazi ko ibi nzoguhinyisha ejo canke ejo murakoze kuno bamushaka kumenya gusa umushaka kumenya ahari twumve ko ari muzima canke atakiri muzima erega amezi ane ahari biragoye n'igihe kinini kuko kuva mu kwezi kwa 12 ukwa mbere ukwa kabiri ukwa gatatu ntimurigera muvugana oya bitanga ukwezi kugira 5 nimubura amakenga hanyuma murashaka okay passport yo mwarayimpaye ni sawa iki kibazo reka passport yo mwarayimpaye nakuhaye na nimero y'uwo mubosi wiwe yari kumwakira ego sinzi ko twahejeje kubera barampamagaye ego twahejeje niko ndakora ndiko ndasevinga nimero hanyuma bisigaye uzumbaza ejo mu buryo bwo kwandika sibyo ngaha kuri iyi moto nko kuri WhatsApp sawa murakoze WhatsApp irikira ko uzandika kuri WhatsApp ntabwo icyo uzahamagara nta kibazo mugire ibihe byiza sawa ibi biroroshe cyane murumva ko iyi nkuru narayibahaye ngaha mu buryo bwanditse kandi yarateye bake mwarayisomye ndababwira ko ari gutabariza uwitwa Hakizimana Dansire nava ko ari umuryango wiwe yampaye amakuru sinzi ko mbona inkuru ngaha muca muyibuka nayibahaye nayibasangije itariki murabibona iyi nkuru iyi narayibahaye ndayibaha
nkuno mu buryo bwanditse mugomba muyisome mwitonze itariki zine z'ukwa kane. Ndababwira ko uyu arondeza uw'iwabo yamubuze kandi mu buryo mwumva butoroshe, kuko yaragiye aragera muri Arabiya hanyuma baragwara mu mutwe nk'uko yabitubwiye, maze kugwara mu mutwe ntibongeye kuronka amakuru, ntibongeye kuronka amakuru y'ivyakurikiye nyuma y'aho umubosi wiwe ababwiye ko yamujanye mu gipolisi. Uwo mwene wabo yagiye amahirwe yo kumuvugisha rimwe ryonyene gusa, amubwira yuko yamenye imodoka bivanye nuko abisobanuye mwavyumvise, akasaba yuko bomenya amakuru y'uwabo. Amezi ane ararenga, tugiye mu kwezi kwa gatanu, amakenga ari menshi, muravyumva ko atobura. Amakenga ari menshi cane kandi murumva ko atobura, ibi ni ibintu vyumvikana. Pafari rero nico kigo camurungitse, kandi namwe muravyumva ko arico kibwirizwa no kugira inguvu kugira ngo umuco umenyekane. Kandi nababwiye ko batosimba inzego, nama ndabasaba ati mwebwe rero nimba mugomba ko murondeza uwanyu, banza mutumbere ico kigo camurungitse, mukibaze, mwumve ko ataco babafasha, hanyuma nibatabafasha muheze muze natwe tumurangishe tubafashe. Babikoze neza rero, barabitunganije nk'uko nyene twama tubisaba, mugabo murumva n'ubwo babikoze ntacavuyemo, kuko ico kigo kiguma kibajuragiza ngo kubera agashavu, kubera ko kumbure atabakoreye ngo bamare kontara baronke amafaranga. Iki nticumvikana, kuko Pafa ribwirizwa gutanga umuco mwiza, natwe reka turaza kubibaza, turaza guca hirya no hino turabe ko tumenya amakuru, kumbure tuzogaruka ngaha tubabwira ko twamenye aho Yudasira aherereye, nimba yarakize, nimba atakize, nimba afunzwe, nimba ari ku kazi, I don't know, mugo tuzobimenya. Murakoze.